Mwaramutse canke mwiriwe bivana aho mwese aherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira ibintu bishobora gutuma kugutera ibihere mu maso. Ni kenshi dukunze kugira ibihere mu maso canke ni kenshi dukunze kubona abantu bafise ibihere mu maso, ariko ico twomenya coco nuko biba bifise iyo biba vyavuye. Uti vyoba biva kuki, vyoba bimeze gute, canke ati ni gute umuntu yoshobora kuvyirinda. Ico ndagusaba no gukora subscribe mutarayikora kugira ngo uzohore ukurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne iminsi yose. Nimba warayigize nawe ushireko j'aime, partage ndetse na commentaire, ndetse ushobore kunabisangiza n'abandi babibone ko ni benshi bakeneye kubimenya. Abantu benshi usanga bafise ibihere cane cane bikaza mu maso. Ubusanzwe ibihere biza mu maso kubera amacells yo mu mubiri wawe apfa akivanga n'amavuta yo mu mubiri bigatuma mu maso haza ibihere. Hari ibintu ukwiye kwirinda kuko navyo bishobora gutuma uzana ibihere mu maso. Ivyo ukwiye kwirinda kugira ngo wirinde ivyo bihere navyo ni ivyahe? Icambere, reka guhora wikora mu maso cyane ko mu biganza vyawe usanga hariyo imicafu canke imyanda, nubwo ishobora kuba itaboneka canke igoye kuboneka, nko mu gihe uba wabize icyuya mu kiganza. Rero iyo wikoze mu maso hamwe hawe bishobora gutuma uzana ibihere. Ikindi gihe bikunze kuva ku bihere ni gukoresha telefone. Gushira canke kwegeza telefone yawe ku mubiri wawe na cane cane mu maso bishobora gutuma uzana ibihere mu maso cane, kuko telefone yawe uba wiriwe uyikorakora canke uyifashe mu ntoki, nayo ikaba ifise imyanda idashobora kwihuta kuboneka. Ikindi gihe gatatu gituma ibihere biza ni izuba. Naryo ni ryiza kuko rigira vitamine D, ariko naryo iyo ribaye ryinshi cane rishobora gutuma uzana ibihere mu maso. Ikindi kintu gishobora gutuma uzana ibihere ni ukwambara impuzu canke imyenda icafuye. Izo mpuzu canke imyenda yanduye nayo ni mibi, kuko uko bacteria canke imyanda iba iri mu mpuzu, imyenda ishobora gutuma uzana ibihere ku mubiri wawe. Rero nimba ari nk'ivyo wifuka, ni ngombwa bigerageze kumeswa kenshi, kuko bimaze kujamwo ubucafu bishobora gutera ibihere. Ubimese kenshi gashoboka, bitabaye ivyo umwanda uzotuma uzana ibihere. Ikindi kintu ca gatatu benshi batari bazi kandi benshi badashobora no kwibaza kuko kigoye no kwemera nuko abashakashatsi babivuze, ni stress. Stress mu kirimi ciza ni umunaniro canke kumva unaniwe, navyo bishobora gutuma uzana ibihere mu maso cane cane ku mubiri wawe, kuko izo stress zituma canke uwo munaniro utuma umubiri wawe ukora amavuta menshi, bityo bigatuma utangura kuzana ibihere mu maso, gukaraba mu maso, kuzana ibihere mu maso no gukaraba mu maso canke kwiyoza mu maso. Kenshi navyo si vyiza, kuko uko ukaraba canke wiyoza cane mu maso bituma umubiri wawe ukora amavuta menshi, bityo bigatuma utangura kuzana ibihere mu maso. Ese wari ufise ibihere? Wumvise ico bishobora kuvako n'ukuntu umuntu ashobora kuvyirinda? Canke uba afise umuntu afise ivyo bihere, ni ukumubwira akakoresha ubuhinga duhejeje kukubwira nibwo abashakashatsi bavuze, kugira ngo umuntu ashobore kwirinda ivyo bihere. Kuko ibihere vyonona isura y'umuntu mu maso, bigatuma umuntu agira asa ukundi, bikamwicira style nkuko benshi bakunda kubivuga, na cane cane mu kwirinda gukora mu maso, kwirinda kohereza telefone ku mubiri kandi twame tuyifashe. Ikindi no kumenya ukuntu umuntu ashobora kubana na stress kugira ngo ntibitume umuntu agira ibihere. Ese muri iyi nkuru ivyo wumvisemwo utaruzi ni ivyahe, canke vyose wari ubizi? Ja muri commentaire utubwire. Ndashaka ndagusabe kandi iyo mutaragira subscribe igiye kugira ngo uzohore ukurikirana ibiganiro vyinshi, ukaba warayikoze nawe dushireko j'aime, partage ndetse na commentaire, hanyuma unabisangize n'abandi, kuko ni benshi bakeneye kubimenya, ni benshi bashobora kuba bafise ibihere, canke ni benshi
canke ushobora kuba uzi umuntu afise ibihere ukamusangiza ikiganiro akacyumviriza maze hagira ico ahinduye hanyuma asubire abe mushasha, ibihere bihere hanyuma asubire ase uko yahora asa. Thank you, bye bye.